Ndabahaye mwiriwe abandi nimwaramutse bivana naho umwe wese aherereye kuri uyu munsi wa gatanu igenekerezo ry'icenda nzero 2026 amakuru mwateguriwe muyashikirizwa na Dondo Tuyomba z'umutima mu buhinga bw'ivyuma naho hari Aubin Felix Rankunda. Reka ntangure ndabashikirize ingingo zimwe ashimikiyeko. Ikigo ONPR gitegekaniriza kazoza abakozi ba leta kivuga ko citeguriye gushira mu ngiro icavuzwe n'umukuru w'igihugu kijanye n'imishahara y'abakukuruke. Leta nayo ikavuga ko kitari bushirwe mu ngiro ubunyene uko cavuzwe. Bamwe n'abandi babona ko Ndayishimiye ari karaga ivyamunaniye abazomusubirira. Basaba abarundi kwikura ko kare indongozi zitariko ziraga ibintu biri ku rutonde rwiza. Umunywanyi wa CNDD FDD yiyita Mpore avuga ko abarundi bakwiye kuja hamwe bose bikure ko intwaro ya CNDD FDD iriko yica igihugu. Hari n'ayandi idonido mugume hafi ni mukanya mu mpera hari ikiganiro iganuke kazi. Ndasubiye kubaramutsa. Muri ONPR bavuga ko biteguriye gushira mu ngiro ishaka ry'umukuru w'igihugu. Leta nayo iti impamba y'abakukuruke ntishobora kungana n'imishahara ubunyene, ahubwo hagiye kuduzwa amafaranga akatwa abakiri mu kazi akaziganywa kugira uwo mugambi uzoshoboke nk'uko vyemewe n'umukuru w'igihugu. Umuyobozi mukuru wa ONPR yabishikirije mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa 9/2026 mu gihe leta nayo yabipfunditse mu nama nshikiranganje yakoranye ku munsi wa gatatu w'iyindwi igenekerezo ry'indwi nzero 2026. Bamwe n'abandi bavuga ko ari umukino wa politike wo gusinziriza abakukuruke uriko ukinwa n'abategetsi bakomoka muri CNDD FDD. Ku majambo Ndayishimiye arongoye Burundi yavuze yemerera imishahara abakukuruke umwe wese agahembwa yangana nayo yarageze ko imbere yo gukukuruka. Ngo biragaragara ko imyaka 5 iheze bitarashirwa mu ngiro n'ikiringo ca Ndayishimiye ngo kizorangira ico cifuzo kidashitsweko. Basaba abarundi gufatira ngaho bakabona ko ivyo indongozi zikomoka muri CNDD FDD zibabwira ari ukubashira mu rutendeko, zikazosigira ivyazinaniye abazozisubirira. Narirya so akwanka akuraga ivyamunaniye. Izo ndongozi zitariko ziraga ibiri ku rutonde rwiza, abarundi ngo bakwiye kuzikurako hakiri kare. Ninete Nancy Mutoni niwe yateguye ino nkuru. Ku kicaro gikuru cy'ikigo ONPR gitegekaniriza kazoza abakozi ba leta mu kiganiro cyari kigamije kwerekana aho ikigo ONPR kigejeje isemo ku bikorwa cyari cyategekanije kurangura mu gice cya mbere cy'umwaka w'ibikorwa w'2025 ushira 2026. Umuyobozi mukuru Anastase Hicyuburundi ku kibazo cerekeye amafaranga umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko yohabwa abakukuruke yobangana n'umushahara bari bageze ko. Yavuze ko biteguriye gushira mu ngiro ishaka ry'umukuru w'igihugu kugira ngo abakukuruke bamererwe neza. Ngo barindiriye yuko haza itegeko rishira mu ngiro ibwirizwa rivuga yuko abakukuruke bategerezwa kuronka akarusho uko bizoza kose biteguriye kubishira mu ngiro. Yamenyesheje kandi ko abakukuruke hamwe n'abasigwa bangana 11,281 bahembwa amafaranga agera ku miliyaradi 7,581,563 ibihumbi 563,453. Abakozi ba leta bakiri ku mirimo bagize amasanganya y'akazi canke banduye indwara z'akazi baronkejwe umukando ungana n'amafaranga 324,000 ibihumbi 998,691.
uwo muyobozi mukuru wa ONPR yongeye amenyesha ko mu ntumbero yo gutosora urutonde rw'abakukuruke n'abasigwa ikigo ONPR cyatunganije rusansuma yabo kugira ngo gikorere ku biharuro bitarimwo agahaze. Ibisate bicejwe ico gikorwa ngo bimaze kwegeranya ibitigiri bingana n'abantu 10,930 bisansumishije mu gihe hari hitezwe abantu 11,281. ni ukuvuga ko ibice 97% ari byo vyitabiriye ico gikorwa. Inama shikiranganji nayo yakoranye muri ino ndwi ku ncuro ya mbere ku munsi wa gatatu igenekerezo ry'indwi 2026 i Bujumbura, irongowe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Iyo nama yafashe ingingo yo kuduza impamba ihabwa abakukuruke kugira ngo iyo mpamba zigererane n'imishahara bahora baronka imbere yo gukukuruka. Ku bwa leta y'u Burundi ivyigwa vyakozwe vyerekanye ko ivyo bitoshoboka gushigwa mu ngiro ubunyene, ariko ko bizokorwa buhoro buhoro gushikaho umukukuruke azoshobora gushikira impamba ingana n'umushahara yahora aronka. Ivyo ngo bisaba ko ibwirizwa ririho risubirwamwo mu ngingo zimwe zimwe, hanyuma ido n'ido ry'ingene bizokorwa bikazotomogwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu. Inama shikiranganji imaze kwihweza iyo nteguro yarayemeje, inasaba ko amategeko ashinga urugero rw'amafaranga afatirwa ko mu kwitegekaniriza kazoza asubirwamwo kugira ngo urwo rugero ruduzwe. Iryo hangiro rya leta rishikweko n'ingoga. Bamwe n'abandi bavuga ko ari umukino wa politike wo gusinziriza abakukuruke uri kukinwa n'abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD. Ku majambo Ndayishimiye arongoye Burundi yavuze yemerera imishahara abakukuruke umwe wese agahembwa ayangana nayo yarageze ko imbere yo gukukuruka. Ngo bigaragara ko imyaka 5 iheze bitarashirwa mu ngiro, n'ikiringo ca Ndayishimiye kizorangira ico cifuzo kidashitsweko. Basaba Abarundi gufatira ngaho bakabona ko ivyo indongozi zikomoka muri CNDD-FDD zibabwira ari ukubashira mu rutendeko, zikazosigira ivyazinaniye abazozisubirira. Narirya so akwanka kuraga ivyamunaniye, izo ndongozi zitariko ziraga ibiri ku rutonde rwiza Abarundi ngo bakwiye kuzikurako hakiri kare. Bamwe mu Barundi bahunguka babandanya kunyuruzwa. Murengera Majaliwa avuka ku mutumba na komine Cankuzo intara ya Buhumuza, umunywanyi w'umugambwe UPD Zigamibanga yaranyurujwe kuwa 28 Munyonyo mu mwaka uheze wa 2025. Kugera ubu nta kayambukiwe. Mu mwaka wa 2015 kubera ikiringo ca gatatu kinyuranye n'amategeko ca Petero Nkurunziza, umutekano wa Murengera wari ubangamiwe bituma ahungira mu gihugu ca Tanzania, aho yamaze imyaka hafi indwi. Yahungutse mu mwaka wa 2022. Amakuru ava mu Cankuzo yemeza ko Murengera yagumye akurikiranwa n'imbonerakure zaho zikamwagereza ko ari mu biyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Umwaka waruheze akora akazi ko kunguruza abantu akoresheje imodokari yo mu bwoko bwa Probox. Kuri iryo genekerezo rya 28 ukwezi kwa11 2025, Murengera yarahamagawe n'abantu ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo ya kera bamubwira ko yobunguruza n'imodokari akoresha. Abashikiriye haciye haza imodokari double cabine ifise ibiyo bitabona, fime mu kinyamazuru itagira n'imparati. Avamwo abakozi biperereza baramufata bamworeza muri iyo modokari yabo. Umwe mu bamufashe niwe yaciye atwara imodokari Probox yagendeshwa na Murengera. Bavuye ngaho ku mugwa mukuru wa Cankuzo bagana mu Ruyigi. Abatari bake baribaza ukuntu igihugu gitwawe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko yashize Imana imbere. Umuryango wiwe utunganya ibikorane vy'amasengesho, akaba ari we ahubwiwe amategeko iperereza, ariko rikaguma rinyuruza abanyagihugu bakaburirwa irengero, bakabura uko bafata uwo mukuru w'igihugu. Ku bwabo ngo Ndayishimiye yarironkeye intama arongora,
agakuramwo izo ashaka akazishora kw'ibagiro, izisigaye ntizikakaze. Mu gihe akora gutyo n'umutima wiwe ntusimbe, umuntu ashobora kuzorambira ku butegetsi ngo kuko ubutegetsi busesa amaraso bwama butembana nayo. Basaba abarundi kwikangura banke kuguma bamenerwa amaraso n'ababatwaza igitugu. Ubusuma bw'itunga ry'igihugu bukorwa n'abategetsi bakomoka muri SNDD-FDD uhereye ku bari kw'isonga ry'igihugu buteye ubwoba n'agahinda. Umunywanyi wa SNDD-FDD yahunze igihugu mu 2010 atotejwe kuko atashigikiye ubusuma bw'amatora yabaye muri uwo mwaka, akaba aherutse gushika mu Burundi kuraba uko igihugu cifashe. Niwe abishikiriza avuga nka Alexis Nduhije arongoye umugambwe MSD ko ubwoba bw'abarundi arizo nguvu za SNDD-FDD, agahamagarira abarundi bose guhaguruka baje hamwe bikure ko intwaro ya SNDD-FDD iriko yica igihugu. Bijanye nawe na politike, ego umukuru w'igihugu yama ariko aravuga ko hariho abantu bamubuza gutwara ibiki banamutakiye, ahubwo ntibasambura ku kagwi ka sisiteme gafuka mu gihugu mu nda. Turavye ubusuma bukurikira muri banki ya Berbe, ayo n'amatohoza dufise yimbitse ingene baza gutora amafaranga y'amadolari bakizanira kwigabanganira kw'isonga hari umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe. Ibintu biteye agahinda, biteye n'isoni. Hama bashaka ngo amahera ngo yarakenye aribo bayiba. Hama ikindi kintu cantangaje jewe mpore nabonye mu gihugu c'Uburundi n'akamaramaza. Murazi yuko ejo bundi bavuga ko batwubakire isoko ryahoze ari isoko ya Bujumbura, ahubwo amatohoza nagize jewe mpore kwari kugira ngo bikurire ko birya vyuma babigurishe. N'akamaramaza n'indongozi z'igihugu zikunda amaronko gusumba gutwara neza. Ivyuma babikuye ko baragurisha baronka amamiliyardi n'amamiliyardi, baca bahenda bene gihugu ngo bagira babasanure isoko. None mubona vyahereye hehe? Birateye isoni, birateye akamaramaza. Barundi kazi, nkuko umukuru w'umugambwe MSD abivuga, ubwoba mufise nibwo butuma SNDD-FDD iri ingufu. Umunsi muzohaguruka mwese mukaja hamwe, twese tukaja hamwe, abari hanze, abari mu gihugu, abasoda, abakuru n'abato, SNDD-FDD izotunanira. Harageze ko twikangura tukanesha uwo mwasi mubi naje kwicisha igihugu akacisha gihagaze. Babanze batumirira amate mu buhinga bw'ivyuma. Inyuma y'akaruhuko gato duce dutandukira igice ca nyuma c'ivyo mwateguriwe. Uko mubimenyereye ku misi yose ya gatanu, uyu n'umwanya w'ikiganiro Iganuke. Kuri uyu musi wa gatanu igenekerezo c'9/2026 gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mw'ikete umutumwa Pawulo yandikiye Abahebreyi, ikigabane ca 13 kuva ku murongo wa 18 gushika ku murongo wa 19, gishikirizwa na Pastor Janvier Uwizeye mu Gitegabiri. Bakunzi ba Radio Haguruka, turabaramukije mwese aho muri hose. Amahoro y'Imana bane namwe. Ku bari mw'ijoro turabifurije ijoro ryiza, ku bari mu gitondo turabifurije umunsi mwiza, yewe n'abari ku murango nabo mukomeze kugira amahoro y'Imana. Kuno mwanya nyine nkuko muvyumvise tugeze muri wa mwanya w'ikiganiro Iganuke. Nkuko musanzwe maze kumenyera, Iganuke ni ikiganiro gishingiye ku majambo y'Imana. Ubu tukaba tugiye kumviriza amajambo y'Imana, tugiye guhagarara mu Baheburayo gice ca 13, turaza gusoma umurongo wa 18 n'uwa 19. Rwandiko rwandikiye Abaheburayo canke icete candikiwe Abaheburayo igice ca 13, turaza gusoma umurongo wa 18 n'uwa 19. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Mudusengere kuko tuzi tudakekeranya ko turi n'imitima itari mwijwi twagiriza ikibi. Tugomba kugira ingeso nziza muri vyose, kandi ndabinginga nshimitse ngo mudusengere kugira ngo ntebutse kubagarukanirwa vuba. Imana yacu yagicubahiro.
inshuti bakunzi, na Pawulo yari karandikira ishengero, yari karandikira abaheburayo, abandikira abasaba ngo bamusengere, kuko wenyene yarishingira intahe, yarababwira ati mudusengere kuko tuzi neza kudakekeranya ko turi n'imitima itari mwijwi ritwagiriza ikibi. Imana itabare cyane. Rero Pawulo wewe yarishingira intahe akavuga ati ndazi ko ndi n'umutima utari mwijwi rinyagiriza ikibi, ati rero mudusengere, ati kandi ndabinginga nshimitse hano ku murongo wa 19 ngo mudusengere ngo kugira ngo ntebutswe kubagarukanirwa vuba. Iki gihe Pawulo ntiyari hafi yabo, ariko yari karavuga ati musenge kugira ngo nze nongere ndonka akanya ko kugaruka iwanyu. Imana itabare cyane. Nibyo rero turasomye n'amajambo nibuka aho umunyagihugu umwe yabajije perezida w'igihugu ati mbega murabona muzosubira kwitoza, nawe aravuga ngo mudusengere. Imana itabare cyane. Ariko ikibazo nagize, mbega ko nawe asikeneye abamusengera nawe woba ntajwi rikwagiriza ikibi ufise? Imana itabare cyane. Pawulo kubera yari afise umutima utari mwijwi rimwagiriza ikibi, yari karasaba avuga ati mudusengere kugira ngo ntebutswe kubagarukanirwa. Imana itabare cyane. Mbega iyo abarundi basabwa kugusengera yoba bifuza ko bagarukanirwa, boba bifuza ko mkongerwa iyindi manda? Imana itabare cyane. Mbega abarundi twese aho turi two kwibaza, twoba dukeneye iyindi manda yo kuzokomeza kubura igitoro, twoba dukeneye iyindi manda yo gukomeza kubura ifumbire, twoba dukeneye iyindi manda yo gukomeza kubura agasukari, twoba dukeneye iyindi manda yo gukomeza kubura amahera y'agaciro mu gihugu, twoba dukeneye iyindi manda yo kubura ibyankenerwa mu gihugu. Imana itabare cyane. Uno munsi iyo wumvise amajambo tubwirwa, turabwirwa ko ayo madolari tubwirwa adakenewe. Imana itabare cyane. Ariko icyo batwibagiza nuko na ya fumbire canke ya ngeri kugira iboneke ruko amahera y'agaciro abonetse, nuko n'imiti yo kwa muganga kugira iboneke igugwa muri amahera mva makungu. Imana itabare cyane. Nuko n'impuzu twambara n'ibirato twambara n'amakaye ku bana baja ku ishure n'amakaramu byose bigugwa muri amahera mva makungu. Mugu no munsi kumva umutegetsi akubwira ngo mbega ayo madolari turayakeneye. Imana itabare cyane. Imana ishigwe hejuru. Rero Pawulo aravuga ngo ndabinginga, hano twasomye mu Baheburayo igice cya 13 ku murongo wa 19 ngo ndabinginga nshimitse ngo mudusengere kugira ngo ntebutswe kubagarukanirwa vuba. Imana itabare cyane. Uno munsi nko kuba ariko baradukurikirana haba ku buhinga ngurukana bumenyi kuri YouTube, ku ishene ya radio Haguruka, ndazi naho nyine murayikurikirana, mushobora no kwandika muri commentaire hepfo, umwe wese agira icyo bivuze ko. Imana itabare cyane. Ngaho nimwandike abifuza ko tugarukanirwa vuba. Imana itabare cyane. Mbega nawe wumva akwiye kutugarukanirwa vuba, nawe nuvyandike aho hepfo muri commentaire, noneho tumenye nawe abone abifuza ko yeyo kutugarukanirwa vuba. Mbega turakeneye iyindi myaka yo kubura igitoro mu gihugu, turakeneye iyindi myaka yo gukomeza gutanga amahera y'ifumbire ntituyihabwe, turakeneye iyindi myaka yo gukomeza ku imodoka igukamira kw'igitoro ukabura ingene yishikana no mu rugo. Imana itabare cyane. Mbega ko ibintu bitera biduga, dukeneye indi myaka ko ibintu byokomeza bikazimba. Imana itabare cyane. Uno munsi uravye itike ryo kuva Bujumbura ukagera Igitega, ryo kuva Bujumbura ugera Ingozi, ingene yigwije inshuro nyinshi. Mbega dukeneye ko yo tugarukanirwa vuba, turakeneye indi myaka. Imana itabare cyane. Nguko igihe Pawulo yari yarabaye nyenabo, hanyuma agenda gukora umurimo ahandi, agenda gukora igikorwa ahandi. Imana itabare cyane. Turagerageza kuvuga mu ndimi zitandukanye kugira ngo nabo muri bino bihugu
duhana imbibe nabo bavyumve. Imana utabare cyane, umwe wese agerageze avyumve. Mbega uba mutegetsi we nawe, reka duhere kuri ba buramatari cyangwa duhere kuri ba chef de zone naho bo banyumba 10. Mbega urabona ko wowe ntajwi rikwagiriza ikibi, warakoze ibyo wagomba gukora, ibyo wagomba gukorera abanyagihugu cyangwa bene gihugu. Nanone ndumva mwarabagabuye kabiri, hari abo mwita bene gihugu nabo mwita abanyagihugu. Imana utabare cyane, nukuvuga ngo abarundi mwamaze kubacamo imico ibiri, abo mwita bene gihugu nabo mwita abanyagihugu. Uburundi nibukira Uburundi, Aburundi nikwiri bw'abarundi bose, ariko none urashaka utugarukanirwe vuba. Imana utabare cyane, ntajwi rikwagiriza ikibi wumva ufise. Imana utabare cyane, Imana yacu ishigwe hejuru. Mu minsi yahera twarumvisaho n'umushikiranganji aheba agatabaza ati nyabuna kubera ndiko ndanga gutanga amahera y'ubusuma, amahera Fomiriki yadusaba y'ubusuma, ndiko ndagirirwa nabi, ndiko ndamenaswa cyangwa ndiko ndatega ubwoba. Imana utabare cyane, ndibuka ko twumvise mukuru w'inama nshingamateka ikaramubiremesha amubwira ngo abugwanirira bazogutera igisabisho, bazogusengera. Imana utabare cyane, bazomusengera cyangwa tuzomusengera hamwe twoza abategetsi bose bogwanirira itunga ry'igihugu, ubu bakwiye gusengerwa. Abatagira mwijwi ribagiriza ikibi bose abo barakwiye gusengerwa. Mbega namwe bashikiranganje mwese mubona mukwiye gusengerwa. Imana utabare cyane, ntajwi ribagiriza ikibi riri muri mwebwe. Mbega yewe bategetsi batandukanye, yewe inzego z'umutekano, murabona abarundi bakwiye guhasengera ngo mukomeze mugaruke vuba. Imana utabare cyane, reka buri muntu wese ahari yibaze, reka mutegetsi wese ahari yibaze, mbe bapokirere murabona koko ntajwi ribagiriza ikibi mufise. Iki gihe rero Paulo wewe mariko arandikira abashengero ry'Abaheburayo, yariko arandikira Abaheburayo hano ku murongo wa 18. Reka twongere tuhasome. Yaranditse ngo mudusengere kuko tuzi dakekeranya ko turi n'imitima itari mwijwi rikwegiriza ikibi, tugomba kugira ingeso nziza muri byose. Imana utabare cyane, mbega abategetsi namwe mubona gute? Reka mwisuzume koko ko namwe mu mitima yanyu itari mwijwi ribagiriza ikibi, kandi ko mufise ingeso nziza muri byose. Ariko raba itunga ry'igihugu mwarisahuye. Raba uno munsi turabwirwa amabuye y'agaciro canke amabuye inzahabu n'ibindi byinshi byashowe, tukabona amakamyo ayapakiye, mugani tugira twumva amahera yaje mu giga cy'igihugu ngo mutubwire ngo yakoze ibi n'ibi. None murabona mukwiye kugarukanirwa vuba koko, mu kugarukanirwe vuba. Twongere turonke iyindi myaka yo gusahurwa, twongere iyindi myaka yo kwangazwa, hongerwe iyindi myaka yuko abantu banyuruzwa, hongerwe iyindi myaka yuko abantu baburirwa irengero, hongerwe iyindi myaka yuko abantu bambikwa izera na za sentare ntibarekugwe. None murabona mukwiye kutugarukanirwa vuba. Nyabuna nawe rimwe bwe mwisuzuma. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nawe rimwe mwisuzuma kuko ni mwebwe mwiyizi, naho nimwumva aya majambo mu izina rya Yesu. Data turagushima, tugushimiye cyane ko uri Imana idukunda, kandi uri Imana ishaka abantu bose bagira imitima itari mwijwi ribagiriza ikibi. Ndakwinginze uhindure abarundi, uhindure ubutegetsi bw'Uburundi, nimba batari buhinduke utari buhinduke umuhindure, kugira ngo abarundi nako turuhuke mu izina rya Kristo Yesu. Amen.